Mwiriwe abandi mwaramutse kaze murano makuru mu Kirundi tubashikiriza kuri uno munsi akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira ukwemeza yuko habaye ihonyabwoko ngo ni igikorwa c'umugwi wa ONU ujejwe umutekano kw'isi ngo niwo ufise uburenganzira bwo gutanga ingingo ya nyuma bikaba bishikirizwa n'umwigisha muri kaminuza akaba n'umuhinga mu bijanye n'ubutungane bunywanisha Jean Bosco Harerimana. Abavyeyi n'abarezi baza ubwa mbere mu gukubagura abana k'umubiri bikaba biri mu matohoza yakozwe n'umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNDH aho bavuga ko abana 80% babajijwe bavyemeza. Ihuriro ry'amashengero mu Burundi SNEB naryo rihamagarira abakirisu bose n'abarongoye amashengero kugira babandanye bakurikiza ingingo zo kwikingira ikiza ca COVID-19 murabikurikira mu kanya. Dasubiye kubaramutsa umugwi wa ONU ujejwe umutekano kw'isi ngo niwe ufise uburenganzira bwo gufata ingingo ya nyuma yemeza yuko habaye ihonyabwoko bishikirizwa n'umwigisha wa kaminuza akaba n'umuhinga mu bijanye n'ubutungane bunywanisha Jean Bosco Harerimana akaba bivuze inyuma yaho umugwi CV ujejwe kuvugana kurondera ukuri no kunywanisha abarundi ushikirije yuko ubwicanyi bwabaye mu 72 ariho nyabwoko ryakorewe ubwoko bw'abahutu. Yabavuze ko ariho nyabwoko ni kimwe mu byavuzwe, nibaza yuko arico abantu benshi cyane bumvise kubera ari cyaha gikomeye gusumba ibindi, ariko sico conyene cyavuzwe, haravuzwe n'ibindi byaha byakorewe abatutsi, havuzwemwo ibyaha byakorewe abatwa. Je uko ndabitahura uko ndabizi, urwego rwonyene rufise ububasha bwo kwemeza ko habaye icaha ca genocide cemezwa n'ishiramwe mpuzamakungu ONU rimaze kurungika abahinga baryo babinonosoye bamaze kubikora handi bafisemwo ubumenyi n'uburambe, hanyuma bagatanga icegeranyo, hanyuma umugwi wa ONU akanama kamaho k'umutekano ka ONU Conseil de sécurité ikaba ariyo yemeza yuko icaha c'ihonyabwoko cabaye. Ariko mbere yuko ivyemeza aho bimaze kuba turamaze kubibona, ihonyabwoko ry'abanya-Armenia, ihonyabwoko ry'abayerero ngaho hepfo muri Namibia rero kwemezwa n'ibintu bifata umwanya munini, birashobora gufata n'imyaka 100 kugira vyemezwe. Ariko imigwi y'ababuze, les victimes, les associations de victimes, aba bashigikiye amareta arashobora kuvyemera ukwayo. Nka genocide yakorewe abanya-Armenia mbere yuko yemegwa n'ishiramwe mpuzamakungu ONU yaremewe abanya-Armenia basigaye basanze mu bihugu bitandukanye vy'Iburaya muri Amerika barakoze igikorwa gikomeye c'ukwerekana, c'ugutohoza, c'ukuvuga, hanyuma birafata igihe kinini ariko biratinda biremezwa. Ni intambwe zitari nke zibanza gukorwa imbere yuko icaha cemezwa nka genocide ku rwego mpuzamakungu, hanyuma kikemezwa gutyo bikajamwo mu mategeko mpuzamakungu agenga ingene ibihugu bikorana, agenga ingene ibinyamakuru bikora, ingene aba n'abandi babona ibintu. Bimaze kwemezwa rero niho bwiza kikitwa gutyo, niho haheza hakajaho n'amategeko akingira abarokotse, kizira guhakana ibyabaye kubera biba vyamazwe kwemezwa ku rwego mpuzamakungu. Abana barenga 80% bari mu babajijwe mu matohoza y'umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNDH baremeza yuko bakubaguwe ku mubiri, bikaba biri
mu cegeranyo cashikirijwe kuri uno wa kane n'umugwi CNIDH baremeza kandi ko muri ayo matohoza basanze abarezi n'abavyeyi bari mu bakobagura abo bana. Obe niyo nkuru. Ku bw'ico cegeranyo abavyeyi hamwe n'abarezi ku mashuri baza imbere mu mabi yo gukubagura, violence physique hamwe n'amabi ntuntuzamutima, violence psychologique akoregwa abana. Mu miji naho abakora akazi ko kunguruza abantu ku mamoto nabo nyene baratungwa agatoki. Nayo mu ntara zikora ku kiyaga ca Tanganyika abarovyi ngo barashurashuza abana babigeme bakoresheje uburyo baba bafise. Uwundi mugwi wagarutsweko n'abana mu babakorera amabi n'abapolisi nabo nyene bakaba bavugwa cane cane mu miji. Uretse ayo mabi yo gukubagura hamwe n'amabi ntuntuzamutima, ico cegeranyo kigaruka no ku yandi mabi abana bavuga ko bakorerwa. Ayo nayo ni nko kutavuzwa, kutaronswa ibifungurwa canke gukoreshwa ubuzi burengeye ubushobozi bwabo. Umukuru w'umugwi w'igihugu jejwe agateka kazina muntu Sixte Vinyi Nimuraba ashikiriza ko ivyegeranyo nk'ivyo bifasha leta mu gufata ingingo ku kibazo runaka. Icambere gifasha leta nuko leta iyo ikeneye gufata ingingo irasoma ivyigwa bitandukanye, igasoma amaraporo yavuye aha canke yavuye hariya. Ni kuvuga ko guhera uno munsi iki cigwa kiri mu vyo leta izoza irasoma kugira ngo ibone mbega ibituma abana bakubagurwa n'ibihe, aba bakubagura nabahe, ubwoko bwo gukubagurwa n'ubuhe, icokorwa n'ikihe. Ibi rero ni ibintu biza birafasha leta mu nzego zayo zose zitandukanye kugira ngo yaba ubuserukira ubushikiranganje ubucanke buriya, yaba ujejwe umutekano agende afise mu mutima ati ibi nivyo nkwiye kugwanya kandi uburyo bwo kwigwanya buriho n'ubu. Ico cegeranyo cakozwe mu ntara uwo mugwi CNIDH ufisemwo ibisata nazo ni nka Bujumbura, Gitega, Makamba na Ngozi. Urakoze Oba, niyo nkuru turabandanya nano makuru twabateguriye. Hamenyekanishijwe urubuga Isoko rujanye no kwerekana amakuru y'ubushikiranganje butandukanye mu korohereza abanyagihugu babwitura. Vyashikirijwe n'umushikiranganje ajejwe abakozi n'akazi kuri wa kane mu ruganda rwo kumenyekanisha urwo rubuga. Muganga Tade Ndikumana akaba amenyesha ko urwo rubuga rutanga amakuru umunyagihugu abakeneye. Ico bita portail Isoko novuga ko ari ikintu gikomeye cyane, aho harimwo inkuru zirenga 100 zerekeye ibisabwa umwenegihugu akenera kugira ngo amenye ati mbega mushikiranganje ubu n'ubu nkeneye iki kintu ndagitora he. Kuko murazi yuko aha mu gihugu cyacu tezwa kumva yuko atezwa kuba impinduka zijanye n'intumbero ya leta ya decentralisation, kwegereza service abene gihugu. Rero portail Isoko ni kimwe tubona kizofasha cyane, kuko umene gihugu nimba keneye gusaba akazi mu bushikiranganje ubu canke buriya, aho kuza muri ubwo bushikiranganje kubaza ati mbega ibisabwa nibihe, abironka ari muhira biciye ku telefone, biciye muri portail Isoko. Hanyuma akuzuza agasohora ivyo bintu, agiye mu gasekretariat public kabisohora, akaca agenda ubu ni mu province anzoshira mu commune aca depozaho ivyo bintu vyiwe bikwiye. Nayandi washobora gusanga umuntu yavuye mu ntara za Cankuzo za Ruyigi kure za Kirundo agashikira mu shikiranganje kanaka kuza kubaza ico conyene, ubu rero ntazoza azobiraba. Cyo bituma twatumiye mu shikiranganje butandukanye kugira ngo inkuru zose umwene gihugu akenewe muri service ubushikiranganje kanaka butanga zoja muri yo portail Isoko zikamushikira ahari. Ujya mugambi wa PNR office ibikorwa 35, hariho ibimaze gukorwa, hariho byinshi bitarakorwa, na cyane cyane ico twita informatisation ya carrière ya fonction publique na fonction publique ubwayo. Bizodufasha byinshi, dukuramo abakozi bahembwa badakora. Portail Isoko rije kugira ngo ihindure mwene gihugu ahubwo ahumaraba ati mbega ko nkeneye ikino gitorahe,
mbega aka kazi gatangirwa he ni ukumva yuko ujya mwene gihugu yakeneye serivisi ya leta ateza kuyironka mu mwanya muto kugira ngo abandanye akora ibikorwa byo kwiteza imbere. Abakirisu bose bahamagarirwa kubandanya bikingira ikiza COVID-19 na cane cane muri ibi bihe vy'imanza zisozera umwaka. Nakamo bategwa n'umunyamabanga mukuru w'ihuriro ry'amashengero mu Burundi SNEB Reverend Pasteur Sylvestre Bizimana aranashimira abarongoye amashengero amwe batanguye gukurikiza izo ngingo akanabasaba kubera akarorero abakirisu babo. Ngerageje kuganira n'abantu hariho abantu babishiramwo ibyizerwa atari byo bavuga ngo twebwe turi ko amaraso ya Yesu turafise ukwizera corona ntaco ishobora kutugira ntishobora kudufata ivyo navyo je nkafata ko ari ubumenyi buke bw'ijambo ry'Imana hariho abantu mengo ntibasinda bibazwa ariko hariho n'ikindi ca nyuma n'icubukene hariho abantu badashobora kuronka amahera yo kugura agafukamunwa umuntu ataba yaronse n'amahera yo gufungura ntiyoronka gutwara wonse ngo acagura agafukamunwa. Nagomba kubanza gushimira amashengero amwe bariko vraiment barabikurikiza neza cane cane mw'imisi mikuru nabonye ko hari haho bariko barubaka mbere n'amahema ico ni kiza cane abo turabashimiye. Nagomba rero guca ntera nakamo abandi bose umupadiri umushehe umuimamu umupasitore bwa mbere tubanze tubakarorero keza. Ibi bijanye no kuguma muhira ibyo bita mu gifaransa confinement si ikintu gishasha no muri Bibiliya vyarabayeho. Abo rero baba batowe ingwara bumve ko bakwiye kumva ko batezwa kuguma muhira ntibabandanye batembera ngo babandanye bandukiza abandi. Ukuduga mu ntara zo hagati mu gihugu ubu ngo ntivyoroshe muri no misi iriko irasozera umwaka ku gituro c'amataxi aho bagenzi bacu bashoboye guca ku isoko ya Kotebu babonye ko imiduga ari mike mu gihe abayirondera ari benshi. Abunguruza abantu n'ibintu nabo bakavuga yuko bariko bakora bafise ingorane kubera ko batoroherejwe mu gushinga ibiciro. N'inkuru tubaza Sheila Irambona. Igihe twashika kuri parking y'amataxi yunguruza abantu hagati mu gihugu kuri Kotebu icibonekeza hanini cari ubwinshi bw'abantu je kwipakiza mu gatondo ko kuri uwa kane mugabo hakaba ata miduga myinshi y'amataxi yari hari muri no misi himirije imisi mikuru yo guheza umwaka. Bamwe twavuganye bakaba bavuga ko kuronka imodoka iduga ari kibazo bakaba bashima muga ko itike itaduze. Je verima mu bisanzwe nduze nk'abantu nisanzwe menyereye kuduga sinidoze ngo nduze ku mahera menshi. Abo twashoboye kuvugana bunguruza abantu hagati mu gihugu bavuga ko bategetswe kudahindura igiciro c'itike yo kwiyunguruza muri no misi mikuru bakavuga ko ivyo bituma bahomba bagasaba batwara kubareka bagasubira gukora nka kera. Bisanzwe ibeyi badushingira bine imuramvya bamaze kudushingira bine muramvya ziba niyo beyi yoyo batubwira yahiyasi rero ifuatire nayo ucibifata mu pakirira ibihumbi bine mu misi mikuru ruguru nta mizigo iva imanuka uca usanga kuduga nabo bantu gusa ugaca ugaruka wenyene. Kuco twobasaba nuko bodufasha bakareka nimba umuntu abiyumvikanye n'umukiriye bakumvikana mu bugwaneza. Ahandi twashoboye guca akaba ari ahakorera ama-agence yunguruza abantu n'ibintu mu gihugu hagati aho hakaba hari abashaka kwipakiza bidoga ko ibiciro bidakurikizwa nk'uko bizwi. Nariguze itike zibiri ntanga 22000 igitike y'amatike na 5000 de plus iyo fana buvuga itike za 22000 ndaziguze 27000. Dusaba yuko abigeje babikurikirana bikagira urutonde ku majance tuba tuzi ko ari ibintu bifite urutonde mu bisanzwe. Tukaba twabajije abatwara ayo majance muri ico kibanza bakaba batemeje ayo makuru avuga ko batakurikiza ibiciro nk'uko bizwi. Urakoze Sheila Irambona. Iyo nkuru nico yisozera makuru twari twabateguriye muri ino joro. Ndabashimire mwebwe mwese mwashoboye kuyakurikira. Shimira n'abagenzanje badufashije kwegeranya ano makuru. Ibiganiro birabandanya kuri televiziyo Isanganiro.